Amaro neza bakunze ibiganiro bya BTV Burundi bandajya mukurikirana imbonesha kure yanyu muri mu mihingo itandukanye. Tubahe ikaze mu kiganiro BTV Sports, amakuru y'inkino abariko aravugwa hirya no hino. Tuba tuyaga mu bijanye n'inkino muri rusangi, tuza kuba tuyaga ku mugwi nserukiye igihugu Intamba mu rugamba ufise urukino kuri uno wa gatanu ukina n'umugwi nserukira igihugu wa Côte d'Ivoire les Éléphants. Ubona yuko baza kuba bakina igihe cy'isaha 3 z'ijoro. Mbe Intamba mu rugamba zifite amahirwe angana gute muri runo rukino? Ubona yuko rutaza kuba bworoshe hariya mu gihugu cya Côte d'Ivoire. Ubona yuko bagiye ko bahura n'igihugu tubwiye ko kiba kitoroshe mu mupira w'amaguru. Turaza kubica hirya no hino, turaza kubitira mu cya Amerika. Tubona yuko hariho hamwe Merikato imaze kuba irangira, ariko hariho no mu bindi bihugu itararangira. Ni umukinyi Menyimana Bonfils Caleb, ubona yuko yasubiye kuronka umugwi inyuma y'imisi atamugwi afise, nyuma yuko yari mu mugwi wa USM Alger. Ubona yuko agiye kuba akinira umugwi hariya muri Arabie Saoudite. Tuza kuba tubigarukako umugwi wa Jeddah Sport Club. Ubona yuko biba bimeze neza cyane kuno mukinyi w'umusatizi w'Intamba mu rugamba. Turaza kuva ngaho dukubitire ku mugabane wa Buraya no ku mugabane wa Asia no ku mugabane wa Amerika, hose ariko haraba inkino z'imigwi inserukira bihugu bariko barondera itike yo kwitabira inkino z'igikombe c'isi zizobera hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubona yuko bitazoba vyoroshe. Turaza kuva ngaho tuvuge kuvuga ku bakinyi n'abandi. Lionel Messi yarayakinye urukino rwiwe rwa nyuma hariya muri Argentine, akinye mu gisoke cy'igihugu Argentine. Hasigaye kuzokina inkino z'igikombe c'isi gusa. Urumva yuko harura amaze kuba agera ko maze kuba mu byumva nako yarayatsinze n'ibitsindo bigera kuri 2. Turaza kuba tubayagira n'ayandi akanya kadukundiye. Tubahe ikaze rero imbere yuko twinjira mu idonido y'ikiganiro cy'uno munsi. Duhe ikaze umutumire mugenzi wacu Enoch Irakoze. Meze neza? Yes, jemeze neza cyane. Meze neza, reka ndamutse abakunzi wa BTV abariko baratwumviriza bose bava bakageranizera ko ameze sawa. Je kurandi gwanje ni bo meze neza, reka ndabwira ati nibaze dusangira ino nturi yitaborera. Tuba turi mu isi ya sport, abasanzwe bakunda sport mwese muri rusangi muraho ikaze kugira ngo tubane hanyuma ibintu bigende neza cyane. Ama murakoze ku ikaze muduhaye. Abatari bakuzi ndabibutse yuko ari muri mugenzi wacu umenyesha makuru y'ibintu. Yes, reka nibutse abantu nivyo tuba dusanzwe duhura handi hanze hano, tukaba dusanzwe tuganira nk'abanyamakuru, ariko guhurira kuri micro gutya navyo bari iby'agaciro cyane. Sanzwe nkora nanje mu gisata ca sport, nkora kusamiriza Soke FM. Nitwe Enoch Irakoze, murakoze cyane. Imbere yuko twinjira mu idonido y'ikiganiro cy'uno munsi, tubanze duce mu gihayanishwa amace tugaruka twinjira mu idonido. Nkuko musanzwe mumenyereye mu banki BCAB twamana bishasha. Ingurane Prescolaire Isomero iratanga uko umwaka utashe ni banki yanyu BCAB. Ikaronswa uwo wese afite konti muri BCAB kandi ahembwa ku kwezi, abo bita mu gifaransa les salariés. Ingurane Prescolaire Isomero uturusho twayo n'utura dushigikira mu kurungika abana ku ishuri, kubaronsa amahera y'ishuri, minerval, imyambaro y'ishuri hamwe n'ibindi. Murashobora guca mwibaza muti mbega ingurane Prescolaire Isomero irihwa gute? Ingurane Prescolaire Isomero muri BCAB irihwa mu kiringo c'amezi 12 ku nyungu zitavuna ugereranije n'ahandi. Ntimutangwe rero nyaragasa, iyo ngurane Prescolaire Isomero izotangura gutangwa kuva ku igenekerezo rya 14 mu kakaro gushika ku igenekerezo rya 10 gitugutu mwaka wa 2025. Twashaka tubibutse ko ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata byose. Shika mu iterambere na BCAB.
tugaruka tubandanya n'ikiganiro cyacu twinjira mu idonido mu kiganiro BTV Sport cy'uno munsi kuri uno wa gatanu intamba mu rugamba Enoke zirakina no mu giserukira gihugu wa Cote d'Ivoire muri zankino zo kurondera itike kwitabira inkino z'igikombe cy'isi mu mwaka wa 2026 uca utangura tubwe ko atari kera cyane. Intamba mu rugamba ugiye kuraba imyimenyerezo amaziga iminsi bakora hariya muri Cote d'Ivoire abakinyi bafise urabona yuko abarundi boshobora kwitegeka ku rukino guno munsi ubona yuko ruba rudasanzwe. Yes, navuga ko ari match twavuga ko ibintu byinshi nibaza ko ni match iri kiravugisha hamwe n'abandi haba bani wacu mu Burundi ndetse no mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Ni match iteguriwe cyane bariko baratwumviriza abavyumve. Ni match iza kuba ari match yo gutegura novuga zino nkino za Coupe du Monde Afrique. Ni match igira inshuro y'indwi kuko no munsi turi muri pool imwe na equipe zigiye zikomakomeye harimo za Cote d'Ivoire, turi kumwe na equipe yitwa Gabon, turi kumwe na equipe yitwa Seychelles, turi kumwe na Kenya. Nibaza ko ni match cyambere tugomba kuba twiteze byinshi na cyane nguvu komande zose. Sinja kure cyane y'ivyo bamwe n'abandi baje kwavuga. Mumenyereza Patrick Sangwamayane yaje kwavuga ati twebwe dufise hangiro rimwe, ati nivyo biragoye cyane kwisanga turiko turatsinda equipe yitwa Cote d'Ivoire kuko ne equipe naje kuba ndaraba ati mbega ni giki no musigito mu Murundi agira amakenga yo kwibaza ngo turi capable gutsinda Cote d'Ivoire. Ndibaza ngo nivyo witwa Ferre yabivuze ku munsi w'ejo muri conference de presse yaje kwavuga ati ati turi equipe tariko turi equipe nziza dufise n'imyiteguro turi très physique tumeze neza turi tayari gukina na equipe ariko kandi turi na tayari guha resultat nziza abarundi tariko tugomba kuca twibaza ngo ni giki uno munsi gisigaye nk'amakenga yo kwibaza ngo ni giki kiriko kiratuma uno munsi ari umurundi yibaza ngo equipe nationale yacu kubera iki tuba tubona ngo tugiye gutsitara kuri Cote d'Ivoire nubwo twitsinda umenga si ibintu novuga ngo bimenyerewe canke biri tayari. Je kurande gwanje ndabona ko resultat positive kurande kw'inamba mu rugamba ziragoye rinacu ngomba sigure muri buno buryo. No tangura mvuga ngo ku buryo bw'intunganyo equipe twa Cote d'Ivoire hejuru yacu musherezami kuko ni equipe yiteguye mu buryo bw'integuro, ni equipe yiteguye mu buryo bw'intunganyo. Equipe yitwa Cote d'Ivoire yari iteguye kuva mu mizi. Se equipe no munsi iriko irategura tuvuga ngo twahereye hejuru turiko turategura champion ariko ni equipe yateguye kuva hasi. Kuko abantu bibuke ino equipe yitwa Cote d'Ivoire yateguye icambere yahereye muri academy. Kuko twemeranye no munsi namba mu rugamba tuvuze ngo tugiye kura match batereza imyaka 18 ni selection kogwa bakaja muri Musongati kura muri za Musongati Star, ni selection kogwa bakaja muri za Holy Team bakarondera abana kugira ngo babahurize hamwe baje gukina muri aho hariho nuko kuvuga ngo mwedo 23 canke mwedo 18 hari nabo usanga kiyeri iyo myaka bayireye. Nico kibazo rero no munsi ngoma ngaruke ino equipe yitwa Cote d'Ivoire naje kuba nsanga bafise academy yitwa Masmasos. Ni academy yabaye mu mwaka wa 1989. Iyo academy niyo bubatse kugira ngo equipe nationale zo ifise ahira muri na academy mu bugikoramo no kuvuga yuko badategura bagategura abana bakiri bato imyaka 8 gushika kuri 12. Abo bana mu kubategura babashira mu ishure kuno twese tuba twiga za primaire n'ahandi ukagendera duga bukebuka ariko kandi mwuko kwiga bafise mu masaha 2 yo gutegura umupira w'amaguru. Rero kuvuga ngo turiko turategura umupira w'amaguru ayo masagira kuri 2 ni experience ku bana bakiri bato ariko kandi bagakura bazi ngo tufise novuga ngo imbona kazo ze kuzokina equipe nationale. Uno munsi urashobora kubona umukinyi uri kura kurukina equipe ya Musongati Star, uri kura kurukinira zino za academy umuco ariko mbega ni banga uno munsi ba project bakavuga ngo dufise kazoza kari muri football. Uza gusanga bigoye bitandukanye n'abana bana bo baba bakoze bace muri academy. Novuga yuko Pasha naje kuba ndaba ndibaza ngo equipe yitwa Cote d'Ivoire no munsi tuvuze ku ruhande rw'umupira w'amaguru igeze ku rwego rumeze gute. Cya ndibaza ngo no munsi nyimba tuvuga ngo irafise academy irikiraramurira equipe nationale. Iyo academy yareze abakinya ba sivyo kuko no munsi nivyo bica bitwereka ngo equipe ya Cote d'Ivoire iri ku rwego rungana kuno bivanye n'iki n'integuro bakoze. Twebwe no munsi nivyo resultat positive zirashoboka turashobora kuza imbere ya Cote d'Ivoire tukiyempoza ariko kandi no munsi nibaza ngo ku ruhande rwa equipe nationale sico kintu cyane dukeneye tugomba kuja accomplish kuko nkuko Patrick Sangomane yagitangaje yavuze ati nivyo biragoye cyane kwisanga ari hano turiko turinjira mu nkino za zino novuga ngo turiko turisanga ari hano kuzoja gukina mondial atahubwo ikintu no munsi kihari tugomba gutegura equipe
novuga ngo igarantise abarundi gutsinda equipe nkuru zo ku mugabane wa Afrika kuko no muzi twemeranye equipe nationale namba mu rugamba ifise umupira mwiza ahubwo ikintu turiko turabona ni cizere kuko no muzi tugiye kuraba physique barazifise ndetse kandi dutangwe no kuramura ku mugabane wa Burayi ariko turacafise ikintu kimwe tubura citwa gute citwa icizere urashaka kuje gukina uri umukinyi w'inamba mu rugamba genda ukine ni match n'ivyo za equipe nationale ariko mbega ufise icizere kingana gute cyo kuza kwiyopoza hano hari Sebastian Hara ufise icizere kingana gute cyo kuza gukina na Madrid yarakina muri equipe nka Manchester United ufise icizere muri Nice yes iki cizere rero nico gituma no muri equipe nationale menga inguvu nivyo turashaka kuzitanga mite ya mbere ariko kabona mite ya kabiri bilance turatsinzwe igitsindo kimwe equipe iratasha Murundi wese akagenda avuga ngo twateye match nziza ari kwibaza ngo ni igiki cyatonye tubura resultat positive ni icizere gihagaze muri equipe gihagaze no mu ruhande rw'abafana no muzinyimba abafana badafise icizere equipe nationale niho bantu ba mbere bagomba kwitera intege hari ikinyamakuru nabonye canditse kiravuga ngo equipe nationale bugiye namba mu rugamba irafise ubugitegura ndetse kandi irafise n'inguvu basanzwe batanga ku ruhande rwabo kuko kubona equipe nationale ikirakina match atakibuga bafise ni hato ya mbere igomba gukora ko equipe kuko apari yo kuvuga ngo ni resultat mbi dutanga kubera ko atari ko kibuga ciwacu reka tumaze twibaze kuri ambiance kwanza Ambiance Stadium. Yes. Abafana. Ambiance Stadium kwa kuno uja kwitangazamakuru kabona ngo equipe nationale yacigiye gukina itangazamakuru ryose mu Burundi riko rivuga equipe nationale bibaza ko namose bigwiri biriko biva kuki kubera ko haci imyaka 3 n'abarundi batabona equipe nationale y'imyemenyereza ku kibuga cyo hane wacu mu Burundi z'abarundi benshi bari capable kuja gukina kuraba zino match bakiriya muri Maroc z'abarundi benshi bari capable kuja kuraba zino match zakirirwa muri Tanzania bino bituma abarundi akanuko gukunda equipe nationale gatera gaira rero nako ndavuga ku buryo bw'ineguro ndibaza ngo equipe yitwa Cote d'Ivoire itegura mu buryo meze gute navuze ni barateguye biga ku kintu cyitwa nde academy ino academy niyo yatumye umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1992 bashika kuri kani batsinze equipe yitwa Ghana muri za penalty ino academy yaratumye equipe nationale ya Cote d'Ivoire igera ku bikombe bigera kuri bagera muri finale zigera kuri zibiri muri zino nkino za CAN novuga ngo bakongwamo na equipe yitwa Egypt muri finale bakogumwa na equipe yitwa Zambia hari muri Egypt mu mwaka 2006 ndetse Zambia bakwimwe 2012 rero ibi byose nivyo tugomba kuca twibaza ni academy yabatumye novuga mu mwaka 2015 bagera muri novuga ngo baronka novuga ngo batsinzwa muri finale kandi batsinda muri finale batsinze equipe ya Ghana ni academy tout simple mubona yuko ari yo ikimaze kumara ino equipe nationale ni academy yaramu yabakinyi benshi bagiye batandukanye baba no kwitaba legend no musisi y'umupira w'amaguru ndavuga ngo yitwa DJ Zokora no benshi baramoze muri equipe yitwa Tottenham Hotspur baramoze muri equipe yitwa Sevilla muri Espagne benshi barazi umugabo bitsa ya Toure yaciye muri equipe ya Barca yaciye muri equipe yitwa yabaye kizigenza equipe yitwa Manchester City benshi barazi umugabo yitwa Kolo Toure bavukana nono ya nyene uyu yabaye umukinyi mwiza wa equipe yitwa Arsenal yabaye umukinyi mwiza wa Manchester City yabaye umukinyi mwiza wa Liverpool benshi baraza bitwa ba Gervinho bano bace muri equipe za Roma za Arsenal benshi baraje bitwa ba Solomo Karo uyu yaciye muri equipe ya Chelsea mwaka wa 2012 imbere wanashima bagera no kuri Champions League benshi baraza abakinyi bagiye batandukanye bitwa ba Emmanuel Abu abitwa ba Aluna Dindas yakina equipe yitwa Lens mu gihugu cy'u Bufaransa benshi baraza bitwa ba Bakary Kone yakina equipe yitwa Lens rero nibaza ko tout simple mugiye kuraba ni academy maze kuramurira umugabane wa Afrika tuvuze academy nziza zikomeye mu mugabane wa Afrika ni academy yaramuye ariko kandi tugaruke ku ruhande rw'umumenyereza ni equipe naje kuba ndaba ndibaza ngo bariko bategura gute na cyane ku ruhande rw'ubumenyereza kuko twibuke 2024 na gatatu plutôt no equipe yaragize utubazo twinshi tugiye dutandukanye ya Cote d'Ivoire mu buryo navuga bw'umusaruro kuronka umusaruro utari mwiza bamwe n'abandi barayikritika avuga ati equipe mbega bimeze gute projet za equipe yitwa Cote d'Ivoire ikintu ca mbere bize baravuze ati reka tugende turondera umumenyereza mwiza ariko mwe none umusore umusaza mu Japani baramusezera nyuma yo gutanga resultat mbi ariko kandi bacabinjiza umumenyereza yitwa Emi acashikira muri novuga mu nkino zigoye kuko tuvyibukiye yashitse patient Faye subirire byaro wigase bahabwe umumenyereza acashikira mu nkino yashikiye muri zino nkino
zari za kane byensi zari za kane 2020 hamwe nyene yagiye afise ubwoba nyene ujya mu menyereza yari asanzwe hapfuye yari cegera ciwe acashikira yari cegera ciwe ashikiye muri kane kandi inkino zigeze hagati ariko kandi acatuma equipe igera kuri kane no munsi umwaka waciye urangira equipe yitwa Cameroon Cote d'Ivoire bavarize baravuga ngo none uyu mumenyereza twari dukeneye tugomba kwitwaza na Chechene mu myaka myinshi imbere no kuvuga ngo bafise projet long term imyaka igira nko kuri 3 niyo yasinye muri iriya equipe twe dufise umugabo bita Patrick Sangwamayani nawe no munsi turavyemera nivyo no mumenyereza mwiza ariko kandi yawe ni imyaka igira kuri 2 yo kuba ari kumwe n'ino equipe nawe avuga ati mwihangiro office ndashaka kuzoshikana equipe nationale ku gikombe ca CAN navuga kwinjira muri iriya CAN afise ihangiro nyinshi zigiye zitandukanye ariko ndabona neza ingufu equipe nationale ifise zingana nizo Cote d'Ivoire ifise rero niyo mpamvu ndiko ndavuga ngo resultat equipe nationale igomba gutanga ari aha kurande gwanje n'imbega baraza gutanga iki na cyane ku buryo bwa tapis vert bitandukanye na result ziza gutuma equipe nationale navuga ngo igera muri iriya Coupe du Monde ibinda bivuga mu buryo bugera kuri bubiri hariyo resultat zo kuzuka impose imbere equipe yitwa Cote d'Ivoire ugatanga icizere ku ruhande rw'abarundi ugatanga icizere ku bakinyi yuko bafise equipe nkuru ishobora guhangara equipe yitwa Cote d'Ivoire nkuko twabikoze muri iyi match ya mbere abarundi bavyibuke ni match yari goye cyane baza kuba dutsinda igitsindo kigera kuri kimwe ko busa uko twabikoze imbere equipe yitwa Cameroon nkuko twabikoze imbere y'ama equipe agiye atandukanye twitwaye neza ariko kandi no munsi turakeneye kubona equipe nationale itanga resultat positif imbere ya buri equipe yose bahuye ariko equipe yo bavuga ngo yatanze resultat nziza nivyo Cote d'Ivoire yatsinze igitsindo kimwe muri match hari match retour ku Cameroon match bakinye na Cameroon igitsindo kimwe kubusa ico gihe bahishe baravyibuka equipe y'ikimenyerezwa n'umumenyereza Etienne Ndayiragiye tuvuge ko kuronka defete la defete ki itari lourde tuvuge ko ari umusaruro tuvuge ko utagayitse cyane kandi ari defete nibaza ko tuvuze ko ari umusaruro twatwibeshe nico nako ndavuga yuko equipe nationale no munsi kintu tubura si kuri tapis vert ahubwo tubura icizere icyo cizere si cizere utanga kuri match imwe kuvuga ngo twaje twitwara neza imbere ya equipe yitwa Cote d'Ivoire ngo tugomba rero kuca twumva yuko tufise equipe nkuru iri capable gushika muri novuga muri kane tukimpose imbere ya equipe makuru icyo cizere nico niko nkavuga ngo equipe nationale cizere bagomba gutanga ni cizere cyo kuza imbere ya buri equipe yose nkuru bakibirikana ballon nziza ariko kandi ambavu iyo ballon turakeneye na resultat positif nko kivuze kuko resultat positif no munsi nizo zerekana ngo equipe nationale uri kurategura ariko tugomba kwerekana resultat positif zizotuma ariyo n'ibihugu bidutinya tukaza guhura na Kenya ana manota atanu ubwa mbere na mbere Gabon amanota 15 difference y'amanota 5 ku ntamba mu Rugamba Gabon yanakwije 18 ari ntiyatsinze Seychelles ku munsi wa weju ya 18 Cote d'Ivoire 16 itsinze igwana kugira ngo ikwize 19 hasigare difference y'inota rimwe n'ubundi intamba mu Rugamba intamba tufise manota agira kuri 10 nibaza ko ugiye kora kuri classement biragoye cyane pasya kwisanga turi intamba mu Rugamba ziko zira muri rino championnat turiko tugera kuri yashoboka nico nashatse kuvuga resultat positif ziri possible mugabo kuvuga ngo turi equipe nationale igomba igere kuri muri kino gikombe cy'isi cya Afrika nibaza ko nico kintu kigoye kuko abantu bibuke ni pure nyinshi ni pure wisangamwo ama equipe agera kuri 6 ni pure kandi saba yuko equipe imwe ari yibandanya direct ni puri saba yuko equipe ya mbere irabandanije equipe ya kabiri iraza kubirindira novuga zino nkino za nukurindira yuko ija muri zino meilleur perdant hama yimpoze ibandanye niyo mpamvu uno munsi equipe yitwa Ghana yamaze gufata ikibanza ca mbere ibazo uno munsi pressure equipe yitwa Cote d'Ivoire igomba kwishaka kuri iriya match ariko kandi twibuke twabuze experience hagati mu kibuga yitwa Ndayishimiye Yusufu Nyange mu gihe kurande kwa equipe yitwa Cote d'Ivoire bo bafise hatuko ko habaye nigaruka ryo mugabo bita Amadi Diallo kuko no munsi twamubonye no muri equipe yitwa Manchester United ari karakoresha Amadi Diallo yagiye yongeramo kubera ko n'abatwaye kane heruka ntiyarimwe ego ndiko ndavuga ku bakinyi no munsi equipe ifise yitwa Cote d'Ivoire twemeranye yuko hariyo atubobongotse mu gihe twebwe dufise atutwahomze no munsi twemeranye ku ruhande rwa experience turacafise byinshi byo kwiga kuko nibaza kumbwira ngo dufise bukuru kitagiye kwerekana experience yari ahantu umbwire ko dufise Abdi neza n'ivyo n'umukinyi mwiza ariko kuvuga ngo agiye kutwereka experience yari hano n'ibintu bitaboneka neza peut-être yuko turafise abakinyi bamwe n'abandi bakina muri za Belgique ndavuga dufata karanga bano ba Klaus bakina za Norvège bano bakina
agiye atandukanye nivyo turafise abakinyi nka Jean Claude Giramugisha kuva muri equipe yitwa Al-Ahlam Omdurman hariya mu gihugu ca Sudan turafise abakinyi bagiye batandukanye Jean Claude navuga yuko nko ku ruhande rw'iwanje ndashobora kuvuga nti ari mu bakinyi bo ku rwego mpuzamakungu ugiye kuraba na club asanzwe kinamwo style afise stat afise muri Al Hilal Omdurman cyo kimwe na Jordi Liyongora buno buremere bw'amahiganwa yego ku mahiganwa ameze neza ariko pasi yacu turabira ama adversaire bafise uza gusanga hari akantu kaka difference ku ruhande rwa sinaka ni na difference igaragara muri make resultat positif ku ruhande rwa equipe nationale ndazibona hano hamwe gusa kuvuga mu bice novuga nko kwijana ndabona ibice nka 10 kuri equipe nationale icambere ni giki ni cyakintu cy'uburyo bw'integuro ariko twibukanye yuko nta giki nitwarose cyo kwitegura ariko nibaza ko equipe nationale iratandukanye na club nkoze kuba ndakivuga equipe nationale tuvuze equipe nationale biratandukanye nano ma club kumva ngo equipe FC Barcelone kumva equipe kanaka kuko tuvuze equipe nationale ni equipe iteguye match iteguye imisi myinshi ni imisi 6 mu gihe equipe ama club bamukubita saison yose bari hamwe bakinana baramenyerana bakanwana ugasanga bo batsuru novuga ngo equipe ikomeye ifise urukuta rukomeye bitandukanye nano ma club novuga ama equipe nationale ni equipe tugomba kuba twiteze novuga yuko turayitega mu buryo bumwe turaza kuba tuyitega kuvyo Patrick Sangwa yeno no musabitse kuko tuvyemeranye no munsi equipe nationale ya Brazil ni mwe mu equipe twita makuru ko mugane uburayi ariko turabizi yuko ari mwe mu equipe akunze kuba gogwa mu gihe bagiye kuba kina zino nkino za niveau international ni equipe ikunze kubugogwa no kwiyempoza imbere equipe nka za Equateur n'izindi kibaza ngo mbega no wamo kinye Equateur tonze ari capable go concurrence abakinyi ba equipe yitwa Brazil ukabana neza ngo ari buryo equipe nivyifise abakinyi beza ari kwicitwa kunwana ndetse n'ineguro ziriko zirabagora kwiyempoza imbere equipe yitwa Equateur nico ndiko ndagaruka ko nkavuga ngo peut-être resultats ziwacano ziri Cote d'Ivoire yashobora kuzivuga ngo tuje gukina na equipe ko naje kubanda mbona n'ama interview batanze na Patrick Sangwa yavuze ngo pressure si twebwe twishira ko pressure gutsinda ino match atahubwo pressure igomba kwicira ko iri equipe twa Cote d'Ivoire kuko bo bicambere bafise Gabi bari imbere ica kabiri bazi yuko baje gukina na equipe nariko kandi iyo equipe yashoboye kuba yitwara neza imbere yabo muri match za mbere nico kintu bagomba kuza bishize ko nka pressure mu gihe twebwe inamba mu rugamba tuza tuvuga ngo hanini ni turiko turondera kuza kugira ngo tugere kuri muri zino nkino za qualification ahubwo turakeneye gutanga icizere yuko turi equipe iri capable gukina na Cote d'Ivoire tugatanga resultats nziza turi equipe iri capable gukina na buri gihugu cyose ku mugabane wa Afrika tugatanga resultats nziza bino rero nivyo biriko biratuma no musinzano nkavuga ngo results no munsi zishobora kuva kuri ariko kandi buri murundi ariko aradukurikira kuko ni hano hariho nabari hari abagiye gukina zino match tuba turi kumwe ikintu cyambere tugomba gutanga ku ruhande rwa equipe nationale turakwine gutsindira icizere kuko icizere nico kizotuma tuza gukina na equipe nka Cote d'Ivoire twumva yuko turi hareze tuvuga ngo tuje gukina na equipe twa Cote d'Ivoire isanzwe icizere kizotuma tuza imbere ya Maroc tuvuga ngo dufise equipe isanzwe kuko turamaze gutanga resultats nziza imbere ya Maroc twibuke badutsinda kimwe ku busa muri match za qualification ya kane irangiye twibuke kuza imbere ya equipe yitwa Centrafrica tukagombora amagora agera kuri 2 twibuke resultats za equipe nationale tout simplement muri rusange nibaza ko ntizari zibi cyane nubwo twagiye turakora ama defeat agiye atandukanye ahubwo ikintu kimwe twabura n'icya cizere cyatuma tumentena matches tukaronka umusaruro kuko harageze n'igihe abantu bavuga ngo equipe nationale dutunze ni equipe ishobora gutera mite ya mbere nziza ariko mite ya kabiri bakadutsindira mu munota 70 tukabona turi igori baravyibuka muri ka ubu ni equipe nationale biko raraba harimo ikintu cya experience n'abakinyi bafise amaraso twavuye ko bashobora gutena minota itari mike no bivanye no mu adversaire ubu twavuga nk'akarorero ugiye kuraba intamba mu rugamba mugwi bagiye gukina nubyo n'umugwi uri kuri ho niveau n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika burya nakare igikombe cy'isi bagihamagara imigwi igera kuri 5 honyene hari imigwi iseruka 5 ku mugabane wa Afrika barasanga cyo ushobora kuba kifise amahirwe yo kwitabira zino nkino bakashobora kuronka qualification mu bihugu 5 byitabira nkino z'igikombe cy'isi muga muri kino gihe urabona yuko hazo kwitabira ibihugu bigera ku 9 ku mugabane wa Afrika tuvuge tuti ugiye kuraba muri rusange urukino guno munsi resultat za gutanga
ku ntamba mu rugamba kuko hari igihe bagashobora kuvuga bati banashima nkuko twavuze ati baratsinzwe igitsindo kimwe n'umu adversaire de taille baratsindwa mugabo wabonye yuko harimo ikintu cya endurance atakuvuga ngo badebukiwe ngo hagire igice cya kabiri babedomine cyane est-ce que ukino guno munsi dufate en cadeau y'ugutsindwa y'ukunganya igitsindo kimwe dufate ku kindi mugiye byuka avuga ati nubwo banganije bavuga bati urukino kipe ashobora gutsinda ibitsindo byinshi mugabo ukavuga ati bana akabakinye bariya baratsinda urabye physionomie ya match runo rukino resultat y'uno munsi dushobora gutanga icizere iki kuko mu hakarorero Patrick Sangwe gukina runo rukino wo gusubiriza urwa mbere yararukinye c'est-à-dire yuko ari byo yagiye ariga kuri no mugwi bahuye bafite uko bagiye baritegura ubwa mbere na mbere n'ubundi bariko baritegura bandanyije bitegura kwitegura ku rukino gusubiriza twitega impinduka izihe mu rukino guno munsi mukibona yuko ya experience irimwo ya abakinyi bafise experience barimo n'abakinyi bakiri bato bashobora kuvuga ati bagenda ku muvuduko baragiye ku muvuduko equipe nationale ya Cote d'Ivoire iri kwirakina bashobore gutena nyene bazibire canke batakire rimwe ubajije ikintu cyiza kuri kote ya equipe nationale tugomba kubona resultats zimeze gute ariko kandi tukabona abakinyi bitwara gute imbere y'iriya equipe yagiye kubakina ku nshuro yabo ya kabiri kuko nibaza ko ugiye kuraba kuri liste ya equipe nationale hari byinshi byahindutse je naje kuba ndavuga ni nyimba twabonye 2019 tuza muri kane bikana ico gihe wibuka abakinyi twari dufise meshereza mu nomusi nabo dufise nivo twari dufise zari nivo ziteye ubwoba kuba twari dufise umugabo nka Fiston Abdurazak kuba twari dufise Saido Nibazonkiza mwiza kuba twari dufise Saido Birahino mwiza kuba twari dufise abagiye batandukanye bakiri mu bihe byabo abitwa bagayeri abantu bari buka bitwa bangandomari ico gihe nibaza ko equipe nationale twaratanze n'ivyo zize imbere ya Gabo kunganya igitsina kimwe ku kindi byatumye turonka qualification no munsi abarundi benshi baracawibuka wari umunsi mwiza ariko kano no munsi ahantu bigeze kandi no kuvuga ngo twarayihonyuyemo ikintu abarundi tugomba kubaka no kuja muri kana cyasigaye mu mutwe nuko atagitsindo na kimwe kigeze gitsinda yego no kuvuga ngo kandi twarayihonyuyemo twarahonjeje ni vyiza ikintu rege gisigaye no munsi no kumenya ngo dukeneye kandi ariko kandi kwinjira muri iyo kandi vyagaragara yuko twayimerita twe dufise ubwo bushobozi bwo kwisanga kugira ngo tuje gutanga resultat nziza rero kuvuga ngo kano no munsi twipfuza ni kane yo kugenda ture equipe iri experimente gusumba equipe ya Tomboje rero kuvuga yuko uno munsi je ndemeza yuko ari yotaratu tagifise hani wacu mu Burundi turacari mu nyubako nkuko Patrick Sangoma yani yabivuga avuga ati vision yanje ati nimwabona equipe nationale 2027 nayishikanye muri kane ico gihe nzoca negura ati nditeguye kucameba ati bizoba vyanse urumva umuntu anemera n'abamenyereza nk'aba bafatinga avuga ati jewe niyemeje ibi ego ariko kandi akiha avance akavuga ngo ndiha igihe kingana gutya cyo kwitegura kuko ugenda urabe nkuno muzi nayiko ndagaruka ku mazina agiye atandukanye akina Primus League nibaza ko ari ibintu tutayiderutse cyane icizere kukigirira abakinyi bakina Primus League ukizera yuko bafise experience ko jya gukina inkino zo ku mugabane wa Afrika si ibintu tuba dukunze kubona kenshi nko gutumira abana babukuru Keita kina equipe yitwa Green Noir ugenda ndabira harimo abakinyi benshi bakeneye hano iwacu mu Burundi ugenda urabe abitwa babyi neza nawe yari mu Burundi ugenda urabe Kevecho yitungiye wa equipe nka Green Noir ugenda urabe no mu nkino zatanguye zino bakinyi na za Senegal zigiye tandukanye yatumiye bana ba Musore Prince akina equipe yarakina equipe ya Musonga tuno musakinira Rayon Sport yakinira Vitaro kijyagiye yakinira Vitaro bien sûr rero nibaza ngo no musugiye kurabana equipe agomba kubaka akayubakira ku bana bakiri bato ariko kandi agatanga n'icizere yuko hariyo na ma equipe yo mu Burundi ashobora gutanga umukinya kaja kwimpoza ari ahantu kugira ngo ashobore guserukira igihugu rero ikintu kimwe kihari je nico namamvuga umbajije ku ruhande rwa resultat tugomba kwitega equipe nationale resultat je nkuko nakivuze resultat positive zirashoboka ariko ku bice bitari byinshi nk'ivyo equipe yitwa Cote d'Ivoire ifise bivanye na pressure iriko bivanye n'uburyo bw'integuro ndetse na swad ifise ariko equipe nationale natwe dufise ico twifuza kugira ko dutegerezwa kwishira ko pressure nini inya cyane ku buryo novuga yuko icizere ca equipe nationale no musari yo gihagaze kuko no musi nivyo turasigaje kuzoca dukina na Gabon turasigaje kuzoca dukina nako tuzoca dukina na Gambia ku munsi wa kangaye wa mbere igenekerezo kabiri igenekerezo gicenda zori ku munsi wa kabiri byansi uvuga turafise match ziri nyuma ariko kuza ugatsinda Gambia
sinzi yuko hari icizere cinshi vyota nk'uko gutsinze equipe nka Cote d'Ivoire kuza nivyo twatsinze equipe twa Seychelles ariko hari icizere tugifise cyo kwiga na cyane tukeneye gutanga imbere ya equipe twa Cote d'Ivoire no kuvuga result nziza canke result nziza imbere ya equipe twa Cote d'Ivoire ni result zizotuma umuntu ndagaruka muri ya mundi yo kuvuga ngo bwa bundi bashobora kutwita igihugu gito kuri classement ya FIFA turi munsi ndetse na kahise katwereka yuko twabaye igihugu gito mu byo twagiye turatanga imbere y'ano ma equipe makuru ariko nyimba turi capable kuza imbere ya equipe twa Cote d'Ivoire nayo yishira ko pressure gutsinda match tukempoza tugatanga resultat zitari negative igari yuko natwe turi equipe nkuru rero nivyo ndiko ndavuga ngo resultat kurande rw'intamba mu rugamba ni resultat zigomba guha icizere equipe kugira ngo twisantareze twumve ko dufise equipe nziza kuko no musugiye kura uburyo bw'integuro meshereza mituri hasi hariho n'uburyo bwo kuvuga ngo ni muri icyo kibazo banashimana nakubajije resultat ishobore kuba itabaye na nziza habaye defete bagatsindwa igitsindo kimwe canke bibiri kuko ashobora kuraba ati nubwo byagenze uko hari ama statistique yerekana ati nimba barose amakorone menshi bagerageje kurondera bagasatira amatire menshi amatire kadri akaba menshi akanaboneka canke ubugiye abakinyi bahana umupira hagati mu kuko nk'ubu uribuka Manchester City beshi barayivye Pep Guardiola FC Barcelona uko nikina ni mu migwi ikwenda gukina ikintu ca jeu de possession Arsenal ko nyene mukavuga ati Arsenal yake mbugwe kurabye bako za Arsenal ari naco cyake nuvuga ngo umu adversaire bahuye baravye physionomie ya match ntibite kuri transition rapide bavuga uti uratanga icizere malgré la défaite ko naho babatsinze muga baratanga icizere mu misi ze yuko mugihe badasubira ngo bagire ko kwira ari equipe izoshobora kuba ibandanya imezezeza mugihe bano bakinyi baba ariko barakinana ibyo selection yama kuko bakinyi bahinduka ku mwanya umukinya tumwe kubivanye nuko hariho abihari canke uwo bahuriye mukavuga uti ngegeje kugira probability kabone bakinyi bashobora kuba batangura mu rugambere ya Cote d'Ivoire ukuntu bigenjeje nubwo babatsinze cyangwa banganije ukaraba uburyo bubatse ngo ni projet y'ikingana gute uburyo bubatse urukino kuko ati wawo undi wamukinyi banashima no kuri muri club arimo cyangwa urugero rw'imyaka afise reyelema nimba ariyo kuko urazi uko abakinyi benshi ku mugabane wa Afrika imyaka barayibesha hasha kuba umukinyi afise imyaka 30 afise imyaka 39 cyangwa 40 ukababona bandanya kina kuko tibasi nubwo biruko mu gihe baba bari kumwe urabona ko bifise icizere cyo gutanga umusaruro niko ndavuga kino kintu rero mubona barashima ku ntama mu rugamba tunabigira ko mugenzi wacu bamwita Cedric kwizera batazira Feitoto akunda kwikendera kuri intama mu rugamba hafi arakunda kwikenda amahera amakuru y'abakinyi b'abarundi baba banashima n'abashobora kuba babinasura kuvuga ati nkwirikirana umwana nimba ari muri Sweden cyangwa muri Belgique ndabe umwana usanga afise nk'abavyeyi afise ubwene gihugu bubiri umwe ugasanga ni Murundi cyangwa Murundi kazi ugasanga uri nawe ni wahariya nyene nako twabibonye no kuri Mateo Nkurunzi zaraje gukinira intamba mu rugamba yageze kuvugwa ko barashobora kubagiranira n'ama contact ukaja kuraba rero wewe yashoye kugira ati kubwiwe ababona yose abakinyi bashobora gutangura mu kibuga mwigoro na yuko ashizeyo umunyegori Jonathan Ahimana amushira imbere ko ushobora gutangura mu kibuga nibaza ko Marco Weyman amushiramwo urana ko ari ya experience Marco Weyman turamwibuka muri kane 2019 ico gihe yarimwo ni wanashima na zino match yagarutsemo nabonye numukinyi nyene equipe nationale igomba kwifashisha ko arafise byinshi azotanga ukaza kuraba ku rundi ruhande umukinyi bita ni kuri cross urabona yuko nawe nyene ni umukinyi muri bashasha mu ntama mu rugamba ariko nawe kurana umukinyi mwiza nivo yiwe ndetse na experience yasanzwe akina no yuko n'umukinyi mwiza afise icyo agomba koza tanga we yashoye ko abatondeka gukurikira Sabiyumva Frederic ku mutima wa defense nk'ibisanzwe urumva n'umukinyi wa batatu ugiye kuraba batatu batanu babiri usanga umukinyi batatu batanu babiri mugabo asanga batatu batanu babiri wa mukenyuro umwe ushobora gutuma umumenyereza ashobora kuvuga ati ngire block hagati agumize hagati umugabo bita Noshabi aronza muri equipe ya Leverkusen check imena n'umumenyereza Simon Inzaghi muri Inter Domine yakunda kuba gukoresha hagati mu kibuga kashira ugiye kuraba umukinyi bita Parfait bizozura ziko nawe nari mukinyi mushasha uwo bita Musanga hari makinyi aba hagati mu kibuga ukaza kuraba
no bita Marco Wimanzi yaje muri rwa rutonde rw'abakinyi batanu bari ku ruhande rwo hagati ko agaruka inyuma gufasha ku nimero 3 hana yuko n'umukinyi ugiye kuraba no bita Abedi Bigirimana mu gihugu cy'u Rwanda baramuzi Abedi Bigirimana ku ruhande rw'ubusatizi urabona ko abakinyi bagira kuri babiri bonyene bo bita Kana Kimana Bienvenue ariko ku nimero bajya babiri bisanga imbere nubo bita Kana Kimana Bienvenue nubo bita Girumugisha Jean Claude Musahuza kubwiwe niyo bakinyabona yuko boshobora gutangura mu kibuga muri match y'uno munsi ndabira abakinyi bakina commande abakinyi bazakina basubira inyuma baduga abakinyi bashobora gukina ku mpande basubira inyuma baduga urasanga urabona yuko ugiye kurabana abakinyi batatu batanu babiri urabona yuko mukinyi bita Jordi Liyongora nivyo yamushitse ku ruhande rw'abakinyi bo hagati mugabo arafise ya point yo kugaruka inyuma akadugana umupira iki kintu nibaza ko General amaze igihe kinini ndakivuga kuko Jordi Liyongora n'ubundi wamushira inyuma wamushira imbere no niyo karite yiwe uburyo asanzwe akinamo si Jordi Liyongora zo mutuma kuguma inyuma ngo hagume ni si Jordi Liyongora zo mutuma muri ligne d'attaque ngo agumeyo ahubwo nabonye ari umukinyi mwiza mu gihe mutumye kwa accelerate match n'umukinyi azi gukubita rotora ariko kandi akagufasha no mu offense ni Jordi Liyongora bigaragara yuko equipe nationale mu gihe bamufise kumukinisha no khore nibaza ko ni ibintu Patrick Sangwa Mayani nk'umunyamupira yabanje kwiga ko cyane nibaza ko ni kintu ciza ni valeur ajoute kuri equipe nationale ugomba gutanga umusoro mu buryo bwa offensif ariko kandi no mu buryo bwa defensif ufise security kuko nibaza ko equipe nationale mu bibazo byinshi twagiye turahura navyo nicage wabona ngo twagerageje gutera umupira mwiza twakinye passe twakinye vyiza na biriya ariko kabona ngo muri ligne d'attaque mbega bariko badufashike vyatuma no munsi Bonfils Caleb igice cyambere kirangira tubona mengana no mupira yakoze ko akisanga hanze bibaza ko vyava ku tanguza abakinyi batatu watanguje Jordi Liyongora urabizi ko ari umukinyi wamushize muri ligne d'attaque mu gihe yabuze ballon aragaruka inyuma ligne offensive ayisigira vide tanguza umukinyi mu gihe wazanye novuga ngo dufata karo yashiramwo umugabo bita Mukono Erdino ku rundi ruhande azungurutse umuge Jean Claude Girumugisha aba yatanguye hanze Mukono Erdino nawe nuko mu gihe yabuze Baros umukinyi zotuma kuje gufasha kugira ngo Bonfils Caleb akore kuri bar rero niyo mpamvu kugira iciyumviro nk'ico ni kintu ciza koko icambere wazanye Jean Claude Girumugisha n'umukinyi twabonye ari capable kugumana baron ariko kandi ari n'umukinyi ashobora kuba yovuga ngo ndashobora gukina bino na biriya je nabivuze kuri match ya mbere ya Cote d'Ivoire twarakinye dukina umupira usa nk'ari mwiza ariko twibagira kuri côté offensive kuko ugendura bijya match ya Cote d'Ivoire nyimba dufise tire cadre nyinshi ni tire cadre ni shuti yateye umugabo yitande yateye no Jean Claude Girumugisha yinje mu gice cya kabiri kuri passe yarahawe n'umugabo yitande Chancel Nahima ugiye kuraba rero ivyo twakina vyose gutembereza twabikinira inyuma dushatse kuvuga ngo turiko dukina ibinabiriya byose byabera inyuma reba ikagaragara ngo ni equipe turiko turakina ariko kandi mu buryo hagati mu kibuga dufise abakinyi bari experimente ariko kandi gukina ntibariko bararonka abo bakina nabo rero ni kuvuga ngo kubakira ku bakinyi bagera kuri batanu hagati mu kibuga ni style doje zigera kuri zibiri zose zishobora gukunda zikabarisa turiko turakina match turiko dukina high pressing umu adversaire ariko aradusumvya gukina ariko kandi turamupapuye baro turirutse nivyo bituma no munsi tuvuga ngo tugomba kubaka systeme doje y'abakinyi batanu hagati kuko n'abakinyi babiri bo ku mpande bazokina cyane bomfasa mu gihe dufise baro bagakina badefenda mu gihe barifise umu adversaire ndabira ku rundi ruhande umukinyari ugiye kuraba ni ku ruhande rwa nimero 3 umwe yiga kunyine kuza gufasha inyuma niwo bita Marco Wimanzi muri bandi batanu nyene bamwe batanu bagati hari Mike Wimanzi ku ruhande rw'ibubamfu yego yes nibaza ko ni hore zimwe n'umugabo bita Jordi Liyongora kuvuga yuko ari umukinyi mwiza no mu récupérateur mwiza n'umukinyi azi guhorya defense na attaque n'umukinyi azi gufasha novuga ngo ligne offensive mu gihe turiko turagerageza kurondera igitsinda niyo mpamvu ndiko ndemeza ngo ni muri rusangi sinoje kure cyane y'ivyo mugenzi wacu Feitoto yakoze kuko ugiye kurabona umunsi ari karite tugomba kuca twisunga mu gihe tubonye novuga ngo swat tukine kuraba mbega karite dufise karite zikenegwa mu kibuga kugira ngo twitwe equipe iri capable guhangana zirakwiye kuri ko muri match birasaba kugira icyo bita block hagati yego kuko no munsi dufata karorero yatanguje mwiza mugabo bita Jonathan Nahimana atanguje mwiza mu Jonathan no munyezamu twabonye ari wone umwihweze wa Cedric Feitoto tuje kubwanje mbona yuko bifise amahigwe y'ibice
nka byose 70% peut-être yuko ashobora guhinduramwo nk'umukinyi nka babiri canke batatu ariko na je ngiye kurasinoja kure yiwe rero nako ndavuga nutanguje mwiza mu Jonathan Ayman urazi nkwereka je kurare rwaje hano ushobora kubona impinduka nk'imwe gufata nko guhindura hagati gatoyi cyangwa ashiramo nk'umukinyi bita wo ku nimero 2 uko bajya ba nimero 2 beza ashobora gufasha ku ruhande rw'ubusatirizi kashobora kubona wita Kevin ico yitunge bijya n'umukinyi amaze gukonkwamveka kabisa Kevin ico yitunge je niwe mbona mu bakinyi bo ku nimero 2 bazosubirira wo bita Karimu Nizigimana Makenzi peut-être yuko Kevin ashobora kudatangura ino match ivanye na experience no munsi bakene muri ino match ugatanguza witwa Christopher Ndwarugira kuri kabiri ugashiramwe umugabo bita Jody Yongora bivanye n'ivyo yipfuza reka Christopher Ndwarugira urabona ko asanzwe hari nyene reka tumere nk'ababifata gutyo no munsi atanguje Jonathan Ayman no umwe mu bakinyi nemeza yuko uri n'umukinyi ari capable gukina novuga ngo gufasha izamu numukinya zikwankeza baro mu gihe mu adversaire ateye twayibonye kenshi mu match agiye atandukanye utanguje muri defense twabonye umugabo bita Frederic Sabiyumva numukinyi novuga yuko wikigatanye winguvu kabisa mu gihe ukeneye umukinya gufasha kuzibira ukazana Ferre numukinyi mwiza ruco ukacuzana ku rundi ruhande witwa Christopher Ndwarugira nawe n'umukinyina ugiye kuraba ari kumwe no Ferre n'abakinyi bamaze kwa banwana bamaze igihe kinini bari kumwe ariko kandi bafite niyo experience bamaze gutanga byinshi muri equipe nationale uzanye witwa Kraus Niyukuri n'umwe mu bakinyi n'ivyo nta gihe kinini amaze muri no equipe nationale ariko zino match nka zibiri gusa zitatu amaze kuba twereka muri equipe nationale amaze kuba twereka niveau nziza uzanye hagati mu kibuga witwa Parfait Bizoza kariti ya mbere kintu ca mbere ngomba kumutuma n'ikintu kimwe Parfait Bizoza n'umukinya agomba gutuma equipe nationale agomba kuba afise karite yo gukora ya defense na attaque kino nico kintu je kurandi gwanje na mambona muri equipe nationale kibuze turakeneye umukinya kinatuje bino twari dutangiye kubona ko kinyi bitandashimye Yusufu Nyana tuza ballon umenye ngo karite yiwanje ngomba gutuma equipe adversaire nyimba dufashe ballon twebwe turi intamba mu rugamba ngomba gutuma defense yanje ndayihoriya na attaque dufise umugabo bita Jordi Yongora tugomba kumutuma ikintu kimwe citwa ku novuga ngo récupération ya ballon gufasha equipe novuga ngo gufasha ligne défensive ariko kandi tukamutuma no gutuma equipe adversaire itagira umutekano no mu buryo bwo kuzibira nayo kugira ngo tutaza kubona adversaire yisanzura reza kumva yuko akwiye kuba twataka mu buryo bwose afise yamafise amakenga avuga ngo barafise Jordi Yongora ari capable umwanya dushaka kubona duce mu jyawo tugomba rero kuba dufise Jordi Yongora aza gutuma equipe inamba mu rugamba adufasha guholiya defense ndetse na attaque aco kimwe n'umugabo bita Mike Waymans na warafisi ivyatumwa aratumwa kuza kudufasha umugabo bita kano gasore ka Madrid ya equipe twa Manchester United na gakinyije ku ruhande rwanje mbona yuko kaza gutanga akazi gakomeye cyane kuba defenseur bacu arafise kuza kudufasha na mu ruhande rwa guhoriya defense na attaque rero kucugira muri attaque Jean-Claude Gramugisha ari kumwe na kana Kimana Bienvenue nibaza ko nta kosa ririmo jikinu kimwe na mambona muri equipe nationale tugomba kuba twubakirako ni izino erema zigera kuri zibiri yashize ku mana ndavuga witwa Mike Waymans ndavuga n'umugabo bita Jordi Yongora kuko ugendura ama equipe menshi no musi ku mugane ubora yubakiwe kuba winga no musi equipe zikicubaki hagati mu kibuga na equipe maki tout simplement equipe nka Barca equipe nka dufata kare Paris Saint-Germain dufata kare Arsenal nizo equipe no musi twemeza yuko zifisa abakinyi bo hagati beza bari ku rwego do classe mondiale ugekura ama equipe menshi mu buryo bwa offensive bisunga aba winga cyane kuko aba winga kenshi barafasha equipe mu kuzibira kuko umu winga bafise umu adversaire umwe bitandukanye n'umukinyi wa hagati umukinyi wa hagati uragenda ukisuka muri equipe y'abantu batanu batandatu wibaza yuko no munsi dufise yo tara y'umukinyi wa hagati ari capable gucaho hano niyo mpamvu rero no munsi turakeneye cyane gukinisha abakinyi baba winga witwa Michael Waymans ndetse n'uwitwa Jordi Yongora equipe nationale ivyo dukina byose byaba byiza uko bisa kose equipe nationale turazi yuko hari ahantu bikunze kuba bitwangirira ni muri vya bindi vyo gukina ariko ugasanga ririnye offensive yo nirikirakina turakinye abinyuma bariko barakora kuri ballon bon ababo hagati bariko barakina ariko rinye offensive nirikirakina biva kuki biva ngo turafise abakinyi wa hagati turafize mbere wanashima siri nombre uko no mugenzi wacu yabikoza gaterikamo abakinyi batanu hole tugomba kuba tumaniye guholiya defense na attaque mwico gi tukabona ngo guholiya defense na attaque birakunze aba
usatirizi bacu bariko baronka imipira 5-6 yo gukina bakaba bisantareze bakumva yuko bari muri match bariko barakina bakagira umutuzo bagakina bari yareze nibaza ko resultat positif ico gihe biraza gushoboka yuko turonka resultat positif ariko mu gihe tuza kuba turiko turakinisha umugabo bita Bienvenu Kanakima tukaba tuzi ngo muri match tuza kumuha imipira 2 yonyene yo kugira ngo arondere igitsinda muri match tumuha imipira 3 kugira ngo arondere igitsindo meshereza muno munsi no ku mugabane wa Buraya abo basatirizi si benshi aba nimero 9 w'imipira 2-3 ukaba witeze ko mwitata gutsindira mu ibitsindo 2 ivyo ni ibintu dutuma baharande ni ibintu dutuma bandi ariko muri equipe nationale turakeneye yuko ligne offensive nayikina cyane nkuko na defensive nuko biba byifashe bana yuko twariko turavuga ku mugwi nserukiye gw'intamba mu rugamba ofisi urukino uno munsi gihe cy'isaha 3 z'ijoro no mugwi nserukira gihugu wa Cote d'Ivoire twa turakubitira ku mwihwezo wa mugenzi wacu umenyesha makuru wo bakunda gutazira ngo Mr Tubazane ari we Cedric Feitoto asanzwe akunda kwikirana abakinyi bakiri bato bashobora kuba bamwe bakinyi bakinira intamba mu rugamba mu myaka izokurikira nuko biba byifashe turindire rero kubiheze bikagenda hagati y'umugwi nserukira gihugu intamba mu rugamba ano mugwi nserukira gihugu wa Cote d'Ivoire les éléphants hariya mu gihugu cya Cote d'Ivoire rukino ruza kuba arukomeye cyane turindire resultat ziza kuba zivamo nuko cyo tubandanya rero n'amakuru y'inkino mu kanya gato ariko aravugwa mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane muri cyo bita transfer ubona yuko ari umwe mu bakinyi bakinira intamba mu rugamba mu giserukira gihugu na yuko ari inkuru tuvuga yuko nshasha nziza kuri we no ku mupira w'amaguru muri rusangi mu mupira w'amaguru cy'u Burundi. Tubandanya n'amakuru y'inkino yacu y'uno munsi ni mukinyi bita Bimenyimana Bonfils Karebe no mukinyi nimero 9 rutahizamu wo mu mugwi serukira gihugu intamba mu rugamba inyuma yuko atarafise umugwi muri no Miss Enoch ni nkuru nziza kuri tuvuga yuko bona yuko ari ngo welcome to Jeddah Club Sportif nari muri Arabie Saoudite no mukinyi Bimenyimana Bonfils Karebe na yuko ni yindi ntambwe kuri yo kubashobe kuronka umugwi hariya muri Arabie Saoudite. Yani intambwe idasanzwe no mukinyi navuga yuko twabonye cyane agenda no mukinyi agenda kabisa mukinyi ma equipe arayazungurutse mukinyi ma equipe arayamaze arashobora nko kuza muri saison agaca muri equipe zibiri Bonfils Karebe navuga yuko benshi bari bagize amakenga kuri kariyeri yiwe kuri match bariko barakina na equipe yitwa Cameroon ndavuga kuri equipe nationale yaje kubagira akabazo k'imvune akamara hafi umwaka wose ari hanze y'ikibuga benshi bari boza ngo mbega twitege Bonfils Karebe agiye kubagaruka mize gute ariko kandi numwe mu basore imyaka 27 nyimba ntibeshe ko 28 yavuze umwaka w'igihumbi kimwe cya 1997 nibaza ko numwe mu basore ugiye kuraba ku ruhande rw'imyaka so ntakuze cyane numukinyi equipe nationale gikeneye ariko kandi n'ayandi ma equipe akimukeneye benshi bamwibuka kuri imvune yigeze kugira mu gisoke gihugu Burundi hura na Cameroon ya hamwe nyene twavuga nyene yaretiye ndirect yamenyereza umugwi intaba mu rugamba zitsindwa igitsindo kimwe kubusa imvune yagize hirya gihe kabisa yamaranye igihe kitari gito ego navuga yuko byarateje uruhagarara cyane navuga kuri kariyeri yo kwibaza ngo Bonfils Karebe mbega kariyeri yiwe imeze gute bakibaza abantu benshi ngo
Bonfils Caribe mbega bigiye kugenda gute ariko no Mose akaba yashoye kubagaruka ariko kandi akacaronka na equipe kinari muri Arabia Saoudite nibaza ko ni affaire nziza ariko kandi nibaza yuko no musore yaciye mu equipe menshi tuvuze ku cereke experience kuba yogenda hari anakitwara neza nibaza ko tutoba twibeshe kuko warakinye muri equipe nka Vitaro nziza warakinye cyambere muri equipe yishira ko pressure yo gutwara Primus League buri saison warakinye mu gihugu cy'u Rwanda yaragiye muri za Slovakia yaraciye muri za Kazakhstan yaraciye hariya muri Iran yaraciye muri no equipe ya yitwa gute ino equipe yo muri Africa DC de Kaizer Chiefs nibaza ko ugiye kurabaho muri Kaizer Chiefs yanafashije equipe gushika ku bitsindo bigera kuri 8 mu nkino zigera kuri 21 ari umu numero 9 wa equipe yitwa Kaizer Chiefs no munsi rero kwisanga ugiye muri Arabia Saoudite nivyo chambere ugiye muri championnat muri USM Alger hariya muri Algeria ino championnat ya Arabia Saoudite sigenda yitinya cyane kuko apari yuko ari championnat benshi bafata nka hari no ugiye kuraba tout simplement nibaza ko ni championnat nivyo zina bakiriko barubaka ari bakiri mu bintu by'inyubako byo kubaka izina ariko kandi ugiye kuraba ni championnat iri muri projet ya football byinshi kuko no muso umuntu akina muri iriya higanwa twabonye za Tottenham Hotspur zigenda kurondera y'abakinyi twabonye muri equipe nka Real Madrid avugamo umugabo itara Porto akina equipe twara Nasser twabonye abakinyi bagiye batandukanye no musi nibaza ko twabonye equipe itwa Brighton iruka ku mwana muto bita Dulan twabonye abakinyi benshi bari hari ahantu nabonye yuko nabakinyi ashobora kuza mu ma equipe yo ku mugana bore kandi agatanga vyiza rero nibaza yuko icambere ugiye muri championnat nivyo ugiye kuraba ku ruhande rwa visibility ari urugendo runini ugifise ariko kandi ugendura no munsi ni champion iri capable guca kumbonesha kuri zigi zitandukanye biratandukanye nari muri Africa DCD yahora nivyo muri Africa DCD hari ama equipe meza tuvyemeranye n'ivyo hari ama equipe meza ariyo equipe zishobora kuza zigatanga akazi muri ano mahiganwa ya Mondial de Club hariyo equipe zitandukanye zitanga akazi ariko kandi ndavuga nka equipe nka za Wydad Casablanca ariko tugaruka turaba uno munsi wisanza muri Arabia Saoudite uri muri championnat champion no munsi tuzi ko ari umuntu ashobora kuva muri Afrika agiye kuraba muri Arabia Saoudite avuga ngo ngiye kuraba Cristiano Ronaldo uno mugwi wa Jeddah Sport Club agiye gukina bazohura mu gikombe citiriwe umwami Kings Cup hariya muri Arabia Saoudite mu gice ca 32 gishiri cyanyuma 32e de finale na equipe itwara Nasser ya Cristiano Ronaldo ibazo no munsi uri Bonfils Caribe wisanze mu kibuga kimwe na equipe irimo umugabo bita Cristiano Ronaldo ono munsi cyambere twemeranye ni match igomba kurabwa vyanga bikunda bakubwira teriya muri Arabia Saoudite mugi equipe ya Nasser Cristiano Ronaldo iyo match utakina usanga ikibuga kiri vide mugihe bariko barakina match Cristiano Ronaldo agasoka ku munota wa 60 abafana bose babona basohotse batanguye gusohoka musigara n'ice mu kibuga no kuvuga ngo yuko Bonfils Caribe cyambere agiye gukina ahantu hazohara abantu benshi hari aba scout b'ama equipe kuko twemeranye no musi nyimbura umukinyi ugomba kwiyempoza muri match surtout yo ugiye gukina match ubizi yuko ari match ifise visibility ugomba gutanga vyiza rero nibaza yuko rose champion kinamo igwa opportunity yo gukina na equipe zikina muri muri ino Arabia Pro League muri Saudi Pro League nibaza ko ni affaire ajoute agiye gukina mu cyo bita First Division hariya muri Arabia Saoudite rumva yuko iyo equipe ya Jeddah Sport Club isandukina muri First Division nibaza ko umwaka w'nkino urangiye nabonye yabaye mu kibanza c'icumi nabonye rimwe mu equipe mere wanashima hapari yabano nabonye bakoze na transfer nyinshi nariko ndasukura ndaba nabonye transfer zigera kuri 6 abakoze muri ino tunirangi kandi ugiye kuraba abakinyi bazanye n'abakinyi bariko barafasha ama equipe agiye atandukanye ari akiniri ya division yo muri Saudi Pro League ya nibaza yuko tout simplement Bonfils Caribe anagiye n'ahantu hazomuha visibility ariko kandi akamenya yuko agiye gukora kugira ngo aziyempoze yitware neza kugira ngo bize bikunde tubone umukinyi wo mu gihugu cyo Burundi kandi ashoboye kwiyempoza ari hano bimutume yisanga no mu izindi equipe ariko enoke kuri ikinyene ari ikintu cya bimenye Imana Bonfils Caribe no kwimigwi yarayizungurutse yo ku mugabane wa Aziya hehe yarahazunguruka Ntidushaka kubona uti nubwo biruko turazi ko hariho n'abakinyi b'abarundi byanse bagiye mwigeragezwa bira aho nawe ntaraho yagenda kone ko hamaze n'igihe nubwo uwo mwaka umwe mugabo akaba yarahabaye yakinye n'inkino nkeyi
ntushobora kubona yuko hambavu ya avantage kuri equipe nationale ntaba mu rugamba kubera yuko agiye gukina muri ndiganwa hanagiye kuzo niyaronka umwanya zoba ari nziza na experience izoba irimo kubera ko guhura n'imigwi irimo abakinyi b'ibihangange gahura na za Al Ittihad rimwe gahura na za Al Ain za Al Qadisiyah hari bana Cheo Fernandez za Al ni championnat week gushaka kubona yuko uno musore bimenya mana Bofs Caleb afite management meze neza. Turagaruka cyane ku bagents biwe nibaza ko n'abagents bazi kudiringa kuko no musi kubuvuye mu mvune ukaba nivyo yakinyizo match nka 8 gucyo muri nyuma yo kuva mu mvune match 21 yakinye muri no equipe ya Kaizer Chiefs hariya na USM yakinyeyo niyo yahoraho ahavuyeyo hoya nakinye nkino ziki cyane kuko ugiye kuraba inyuma yo kugira imvune yagarutse dutangura kubona kinishwa ku minota 70 ndibukana match we ya mbere yakinye yinjiye mu minota 70 gutyo aho yaje kubona atera umutwe kagonga poto nibaza yuko tout simplement no mugabo bita Bofs Caleb kwisanga ugiye gukina hari ahantu hari visibility ariko kandi ukaba ufise niyo experience ama equipe maze kubukinamo menshi yagiye atandukanye wakinye mu ma continent yagiye atandukanye gutembera ibi byonyine nkuko waruna kivuze biragaragaza ngo aba agents afise abamuhagarariye abamufasha na cyane muri kazoza kiwe nko mu bukinyo umupira w'amaguru biraboneka ko bari mu kazi ahubwo ikintu cyadu novuga ngo twoca turaba ni mbega yandi abandi bakinyi bobo bariko bategurwa gukina cyane muri bono buryo ndibuka umugabo bitanda yishimiye Yusufu Nyange niwe yigeze kuvuga ngo no munsi nivyo nkina muri equipe ikomeye nkina muri OGC ni serie mu gihugu cy'u France atari ndemera yuko muri equipe yitwa Green White dufise impano yitwa Ngabonziza Blanchard tera umukinyi mwiza yari capable gukina ama equipe mesha akomeye no kumugane wabora yariko no munsi Ngabonziza Blanchard nakina equipe yitwa Bumamuro rero no kuvuga ngo hariho abakinyi apari yayo mahigo ushobora kugira ukisanga muri equipe nziza ariko kandi rero n'abakinyi afise navuga ngo aba agents ndetse nabo bahagarariye abashobora kubaronderera amasoko batuma uwo mukinyi agera kuri yashoboka rero nibaza yuko Bofs Caleb afise abantu kabisa bazi kudiringa bazi kurondera equipe kwisanga ari ahantu uri umukinyi avuye mu mvune ariko kandi ri no mukinyi bamwe n'abandi bari bagikegeranya kuri niveau yawe nibaza ko no kurandi rwamuhagarariye bameze neza bari mu kazi. Anuko biba byifashe ku makuru bariko baravugwa tugaruka mu kanya tubandanye n'amakuru y'inkino ariko aravugwa ku mugabane wa Buraya abana yuko naho nyene amakuru batari make ndetse ku mugabane wa Aziya hari za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Amerika Latine imigwi ibandanye ikina mu kurondera ico bita qualification mu nkino z'igikombe c'isi zimirije mu mwaka wa 2026. Tubandanye n'amakuru y'inkino mu kiganiro cy'uno munsi dukubitire hanze y'umugabane wa Afrika ni inkino ziriko ziraba ariko hagati yaho Lionel Messi hariya muri Argentine yarayakinye urukino rwiwe rwanyuma ariko no mu gisoke y'igihugu wa RB Celeste Argentine mugabo hariya muri Argentine mu rukino baraye batsinze Venezuela aho yaraye atsinze ibitsindo bibiri ku ruhande rwiwe na yuko no ku rundi ruhande uwo bita no musore kinira muri mugwi wa Inter de Milan nawe ni bashiye ko batsinze ibitsindo bigira kuri 3 batsinze ibitsindo no mugwi wa Venezuela urukino rurangira ibitsindo bitatu Lautaro Martinez wo bita Lionel Messi bana yuko ariko arasezera neza kuri kibuga cha RB Celeste hariya muri Argentine unamutama bana yuko bafise ibiharuro kabisa byiza cyane ataze kwibagirwa mu guseruka igihugu Argentine. Nibaza ko ari umwe mu bakinyi b'amateka bino equipe ya Argentine equipe nationale no musore yavukiye ari gushikuba aho tuvugana nta mukinyi tuvuga ko sigara musumbi amateka nababayeho ku Argentine yaba
nibaza ko tuvuze historique ya equipe yitwa Argentine, equipe nationale ya kiriya gihugu, nibaza ko direct twumva Leo Messi numwe mu basore novuga yafashije ino equipe mu bihe byinshi bigiye bitandukanye, yifashije kugera kuri byinshi, aho novuga ngo yavukiye Rosario, umusaza imyaka 70 inga yari yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe majana 1987, imyaka 38 gutyo. Nibaza ko ari umwe mu bakinnyi yafashije ino equipe yitwa Argentine kugera kuri byinshi, aho novuga yuko yatangiye gukina muri equipe nationale mu mwaka wa 2005, aho novuga yuko mu mwaka wa 2005 yarahijije no gutwara agashimwe ka Ballon d'Or y'abatarize imyaka 20. Icyo gihe Franco Mastantuono akinira Real Madrid hora muri River Plate ntiyari bwavuke. Ntibari bwo sinzi. Ntiyari bwavuke, yavutse hajya imyaka 18 gutyo. Franco Mastantuono yavutse mu mwaka wa 2004. Kuvuga yuko icyo gihe witwa Leo Messi yaratwaye, novuga ngo yari yinje muri equipe nationale y'abatarize imyaka 20. Iyo equipe nationale yanayifashije kugera kuri byinshi, abaje kuba batwara mbere wanashima n'igikombe cy'isi, biza kumuha na Ballon d'Or ya 2000 y'abatarize imyaka 20 birumvikana. Novuga yuko yageze kuri byinshi bigiye bitandukanye, aho bagiye baratwara ibikombe bigiye bitandukanye mu za Copa America batwaye kuva mu mwaka wa 2007. Yafashije equipe nationale equipe nationale ya Argentine byinshi bigiye bitandukanye, aho uribuka 2021 batsinda equipe ya Brazil. Navuga yuko muri Copa America bayitsinda igitsindo kimwe kubusa muri match ya nyuma, igitsindo cyatsinze umugabo bita Di Maria, vyaje gutuma no witwa Leo Messi bimuhana Ballon d'Or yo kuvuga ati washitse kuri Copa America. Mu gihe hariko haravugwa amazina menshi ari agiye atandukanye kuri ya Ballon d'Or imwe bitwa ba Brut Aranda, ariko baravuga ati nimba Leo Messi ashoboye gushikana ino equipe yiwe nationale kuri Ballon d'Or, kuri kino gikombe, nta mpamvu nimwe yotuma twimvira byinshi. Numwe muri mu bakinyi no munsi twe tuvuze equipe nationale ya Argentine, no mukinyi amaze kuba bameyere joueur inshuro nyinshi, canke agatogwa nk'umukinyi mwiza yaranze umwaka kano gashimwe batanga ka best player. Niwe mukinyi amaze kuba gahabwa inshuro nyinshi, yagize navuga ngo ibihe byinshi bikomeye byiza. Aba 2015 mwibuke batsinda equipe yitwa Colombia muri finale, batsinda equipe ya Chile muri 2016 muri finale. Nibaza ko ari byinshi cyane yashitse ko yafashije equipe nationale ya Argentine gushika kuri FIFA World Cup. Yageze navuga ngo yatwaye ariwe yatsinze ibitsindo byinshi mu nkino 2006, uribuka batsinda equipe yitwa Germany muri finale. Yabaye umukinnyi akomeye, yageze kuri byinshi cyane novuga mu mwaka wa 2010 bakinira hariya muri South Africa, bakuramo Germany muri kimwe cya kane gice cyanyuma muri ibitsindo bigera kuri 4 ko bose ari mu bitsindo bigera kuri 3 by'umusaza yitwa Leo Messi. Yanigenjeje neza muri finale 2014 yatsinze ibitsindo bigera kuri 4, anatogwa nk'uwaranze iryo champion batsinda equipe yitwa Brazil muri finale 2014. Yari yitwaye neza navuga muri ino mondial yo hariya mu gihugu cy'Uburusiya, aho nubwo bagiko basezererwa muri kimwe cya 8 gishize cyanyuma basezerewe n'Ubufaransa ibitsindo 4 kuri 3. Navuga yuko yari ahari mu gufasha equipe nationale Pasia mu gutsinda igikombe cy'isi, batsinze muri ni kino gikombe cyari gukinwa navuga ngo mu mwaka wa 2022 muri ari Qatar, equipe ya Brazil batsinda Ubufaransa muri finale, benshi baravyibuka. Navuga yuko tout simplement numwe mu bakinyi tuvuze equipe nationale ya Argentine, aba legende, legende equipe nationale, abakunzi bayo ndetse indongozi zayo. Kwitwa umukunzi wa equipe nationale ugomba kubuzi yuko utegerezwa kuba Leo Messi ivanye n'ivyo yageze ko nivyo. Navuga yuko ari equipe nationale yatunze abakinyi benshi bakomeye, yaratunze abitwa ba Maradona, yaratunze abagiye batandukanye bitwa ba Sergio Aguero, yaratunze agiye batandukanye, ariko nibaza ngo benshi ivyo bageze Alfredo Di Stefano, ba Stefano hariya uno munsi akaba ari kumwe n'abitwa ba Lautaro Martinez bakiri bato equipe nationale kiteze ko byinshi, aba Julian Alvarez. Nabonye byanatumye no munsi presence y'umugabo bita Leo Messi habaho nibura ry'umwanya witwa Paulo Dybala, benshi baravyibuka ari muri equipe twa Juventus Totire. Rero nibaza ngo Leo Messi tout simplement igihe cyari kigeze, imyaka iramujanye, umusaza ntacyo ta equipe nationale, ariko kandi hariho n'imbono yarafise.
mu byo yashikirije abamenyesha makuru yaravuze ati ivyo umwanya ntuhagarara imyaka iguma igenda ati wewe n'ikintu atararindiranye igishika cyane gusezera mu kwiserukira gihugu atarazi yuko igikombe cy'isi kizokurikira atazogikina bivanye n'imyaka afise aho ni Lionel Messi urumva yuko imyaka nivyo biramureka nyuma y'indi myaka ine n'imyaka myinshi ariko abantu nibaza ko bari bakeneye equipe nationale ya Argentine iri mu Messi ivyo maze imyaka myinshi ayikinira kandi yashikanye kuri byinshi bishoboka ari ikintu kimwe no munsi hari abakonze baca bibaza ngo mbego no munsi Leo Messi ko ahagaritse gukina kino gikombe c'isi akaba hakiri umugabo bita Cristiano Ronaldo wavuga ati vyanga bikunda ngomba gukina kiriya gikombe ekazokina nibaza ko Messi we baragifise azokina we wanashima azokina mu mwaka uza nico cyanyuma ariko ubu ahagaritse kubera ko bisa nuko asezeye n'urukino rwa makiniye muhira yuko gukinira hariya muri Argentina n'imiburiburi baraza ko bamwitegariya mu gikombe c'isi yego n'umuselectionneur wa equipe nationale ya Albiceleste yavuze ati ariko atanga n'ikiganiro cyabambi kubamenyesha makuru nyene imbere yuko na match iba habone ko yaciye akora Ramos zimvise barabona amagico kibaza haca vyibuka kuko aza ahantu yamushikanye zi-statue yamudugirije ko yatwaye igikombe c'isi nk'umumenyerezi wa Lionel Scaloni atwaye igikombe ari kumwe na Lionel Messi avec la contribution remarquable de Lionel Messi urumva yuko ni ibintu byashoboye kuba byigaragaza mu giserukira gihugu kubera yuko Lionel Messi yashoboye kuba bikora n'ubu rero agomba kindi tuvuga ko igikombe cya nyuma cy'isi ashaka kugitahukana ibi bikombe bibiri ibikombe biri kuko n'umugwitwa bwo ko bagumye rikaguriye twavuga yuko equipe yitwa Argentine tout simplement nibaza ko abakinyi n'ivyari yabatakaye abitwa ba Angel Di Maria yaraseze Di Maria hari abagiye abitwa ba Machero bano ba Macherano bakina muri equipe ya Macherano uwo ni bamumenyereza muri Inter Miami ugiye kuraba n'abakinyi benshi yagira buri no equipe ariko kandi ntitwibuke yuko uno munsi abahari benshi bari mu gutwara kino gikombe ca 2022 Nicolas Otamendi bari bahari hano bari bahari mu gusezerera equipe yitwa mu gusezerera equipe y'Ubufaransa nivyo witwa Kylian Mbappé yari yababanyumuzi abantu baravyibuka atsinda ibitsindo bitatu wenyene imbere ya equipe yitwa Barca ariko nibaza ngo tout simplement mugiye kuraba equipe nationale ya Argentine iracafise za nguvu kuko twibuke batsi Nino Copa America irangene bayitwaye nibatsenze equipe yitwa Colombia muri final nibaza rero yuko equipe nationale ya Argentine no musi nguvu baracazifise uri umusaza nka Leo Messi ushobora kuba novuga ngo unaniwe niyo myaka ukuze ariko kandi kuza no ukaba prisa ukitwa abaye prisa ni CV muzini kwitwa Leo Messi watwaye Coupe du Monde zigira kuri zibiri nibaza ko ni bimwe mu mateka yamaze ko abikora abakinyi bake bino turabizi kuri bano ba Pele batwa bikombe bigera kuri bitatu yikurikuranije ariko icyakabiri cyo giye kugirwanira igikombe cya FIFA turabe ko naho turabe yuko bikunda asezerera neza kandi nibaza ko birashoboka cyane nivyo no munsi hari ama equipe nationale nabonye afise ingufu zidasanzwe nabonye equipe nationale nka Espagne kuza guhangana nayo biragusaba ingufu nyinshi nabonye equipe nationale y'Ubufaransa kuza guhangana nayo n'ibintu bisaba ingufu nyinshi ariko nibaza ko na Argentine ugiye kurabiza ngufu barazifise ugiye kura buryo abantu basori ba Pablo Barrios n'abakinyi bakiri bato no munsi bakugarantisa kuzofasha equipe mu myaka myinshi iri imbere ugiye kura abantu basori ba equipe yitwa bano ba Rodrigo de Paul yagiye muri Inter Miami nawe numwe mu bakinyi twabona yuko yafasha equipe nationale usivye yuko yanafasha equipe ya Atletico de Madrid ugendero bano ba Giuliano no asanzwe ari no mwana wa Erichoro nawe n'umukinyi mwiza ugiye kurabafasha byinshi cyane equipe ya Atletico Madrid ariko kandi agafasha na equipe nationale ya Argentine ku ruhande rw'inyuma hariho n'abakinyi batubwiye ko bakirimo nka Nahuel Molina muri Atletico Madrid baramwibuka no muri Mondial heruka nibaza rero yuko tout simplement equipe iracahari Argentine kandi iri capable guha Messi byinshi cyane yipfuza kuzogera ko na cyane muri ino navuga ngo Coupe du Monde igiye kuza kuri ndi ruhande ni umugwi serukira gihugu wa Brazil barayutsinze ibitsindo bigera kuri 3 kubusa umugwi serukira gihugu wa Chili Carlo Ancelotti kuba yamenyereza no mugwi awushikamwo nta gitsindo na kimwe equipe iratsindwa imaze kwira kinshiti zitatu tuvuge ko FA Carlo Ancelotti tanguye kwigaragaza kuko ntaratsibya rukino namwe mugabo yareka gutsinda ibitsindo bigera kuri 3 haciye hafi umwaka wose equipe ya Brazil hari muri 2024 itsinda ibitsindo mugabo asubiye gutsinda ibitsindo bigera kuri 3 muri kino gihe inyuma yuko wewe amaze kubashikira muri uwo mugwi urumva yuko ni biharuro atangwe kubiba bimera neza mu gusohoka igihugu wa Brazil bana yuko
no bita Gustavo Messinho umukinyi mushasha wa Chelsea Estavio Messinho uyu mwana ni mwiza ya mwana afite technique nyinshi cyane dushobora kubona bamwe abakinyi n'abandi bicarika ku ntebe ni mu gusohoka rwa Brazil umenyezwa na Carlo Ancelotti tubona yuko umaze kuba uronka tuvuga ko Carlo Ancelotti atashika muri uwo mugwi wa Brazil mu nkino 14 baheruka gukina baronse clean sheet 3 zonyene we mu nkino 3 aronse clean sheet 3 igihe atari bwaze Carlo Ancelotti yarose clean sheet 3 mu nkino 14 mugabo nawe kiri nkino 3 acha aronka clean sheet 3 nyene match ya mbere bakinyi nandi batsinze Equateur kimwe ku busa gato ndabe match bariko barakina ku ruhande rwa equipe yitwa bariko bakina no mu gwiserukira gihugu wa Equateur bone ko bashoye ko banganye itsindo kimwe ku busa Brazil iratsinda Paraguay itsindo kimwe ku busa izo nkino zitamaze kubakina ariko urumva yuko ni no migwi no mu gwiserukira gihugu wa Brazil dushira kubona nawe nyene muri mu kandida mu nkino z'ikombe c'isi zimirije gushaka kuba ari mu equipe yo kuba fise yizera cyane no menyereza atari bwamenyereza equipe nationale narimo bita Carlo Ancelotti ariko girinde experience muri equipe nationale bane ko yakoze amateka atubwe ko atari make mu club yagiye aracamwo benshi baramuzi Milan AC Paris Saint-Germain za Juventus de Turin muri Chelsea mu Bwongereza muri Real Madrid muri Espagne no muri Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudage urumva ni Carlo Ancelotti urumva yuko n'umumenyereza nibyo banahuye no mu gitobwa yuko washaje mu giserukira gihugu wa Chili bari muri Hajenisma ya selection kubera yuko ariko comment na match ukayimara Manchester atari clean sheet uri kumenyereza equipe yitwa Brazil ni ikintu cyiza kuko twibuke ino equipe yitwa Brazil na ikonzo uburyo ya Lucris kuko ino Brazil abantu bibuke 2020 bari bamurondeye hasi hejuru Carlo Ancelotti baragwanye cyane kuko twibuke 2022 hagezaho na president w'igihugu avuga ati twebweho bigeze ubu twarengewe dukeneye n'imiburi kuzotsindwa turiko dukinisha baruko tugomba turendere abakinyi bakina muri za Palmeiras tugomba turendere abakinyi bakina no nyene muri Brazil dufume turonka resultats zitari nziza ariko tutariko dukinisha bano bastari tubona ku mugabane wa Burayi rero nibaza ko ikintu cyambere no mugabo bita Ronaldo Luis Nazario yaciye avuga yaravuze ati muri equipe nationale yacu ikintu tubuze ni experience ku ruhande rwo kumenyereza equipe nationale mes amis burya kwitwa umumenyereza wa equipe nationale ni ibintu biragoye cyane gusoma no kumenyereza club kuko icambere uburi mu selectionnaire ubufise abakinyi barenga ijana ugomba gutuma equipe ugomba kurondera equipe y'abakinyi 11 uzotanguza muri match ugomba kurondera n'aba backup nka 5 canke 6 nibaza ko atari kintu kiba coroshe mu gihe Brazil tuyiza abastari tunza bitwa ba Martinelli ukaraba ba Rodrigo Goes ukaraba abitwa ba Vinicius Junior ukaraba abitwa ba Rafinha ukaraba gibata andi konvuga kurande kwa attack ukaraba Enrique Felipe wa Estevao ukaraba impano ni nyinshi usanga ari equipe ifise siri nombre idasanzwe uno selectionnaire rero ugomba ko uri selectionnaire ifise experience n'imiburi buruvugamo je nkunze kwanda kivuga cyane kuri equipe nationale ndanakivuga no kuri equipe nationale namba mu rugamba uri selectionnaire icambere bubizi yuko ugiye kuzana abakinyi bavuye hirya no hino mu mahiganwa giye atandukanye ayo mahiganwa atandukanye bafise systeme doje bakinamo zitandukanye kuko no mose dufata korera umumenyere uri selectionnaire ukazana umukinya avuye muri Bundesliga uzanye umukinya avuye muri championnat bakina umupira nyaruka ugiye kuzana umukinya avuye hariya dufate kurivuye mu Bwongereza uzanye umukinyi akina muri systeme zinyaruka ariko kandi ziri mu ingufu nyinshi ugiye kuzana umukinyi muri La Liga ugiye kuzana umukinyi amahirwe menshi nuko akina muri championnat iriranta ariko iri mu bwenge bwinshi no kuvuga ngo rero no mu selectionnaire wa equipe nationale urazana abakinyi ukabigiranya ari benshi ariko kandi bafise amakarita atandukanye no muzi kuzana Rafinha ukamuzana muri equipe tunze Vinicius Junior ukaba capable kubatanguza bose mu kibuga sikintu coroshe no muzi kuzana ugiye kuraba abakinyi Brazil no muzi sanzwe yifashisha muri ku makote yose sikintu coroshe gushaka ku maintain ngo tanga umusaruro mwiza rero niyo mpamvu ndiko ndavuga ngo equipe nationale ya Brazil equipe nationale mbere wanashimi yari yose bikene umumenyereza afise experience idasanzwe kuko dufata karorero no musi bavuze ngo bagiye mu nkino za Trevens International bagiye muri nondwi nyene ariko kandi uza gusanga muri no weekend matches zatanguye hakorera no munsi za Espagne ni baraye bakinyi zando no musi uza gusanga bariko barakoroka mu kibuga no kuvuga ngo rero zino nkino z'ibihugu ni nkino zitagwa ni imisi 35 yo kwitegura
ico gerero umumenyereza ukiri navuga ngo ukirondera niveau yo kumenyereza biragoye kuzotuma umukinya avuye hariya kumwasosya kuvuye hariya bose ngo bace banwana amatu utange equipe nziza ifise systeme de nziza peut-être birashobora kuborohera no mugabo amenyereza equipe ya Espagne Luis de la Fuente kuko wowe ugiye kuraba abakinyi benshi barabava hajye nyene muri Espagne ni bano bavaza Real Sociedad ni ba Martin Zubimendi no bwakina muri Arsenal ariko afise experience nini muri Sociedad ni bano ba Oyarzabal bakina muri izino equipe nyene za Sociedad ni bano bakina muri Barca ba Pedro Gonzalez bandi uza gusanga nabantu bakina muri champion imwe usanga bafise systeme doje zigomba gusa kumira nkaho zisa bitandukanye rero nabano basore ba Brazil no gukura umukinyi mu Bwongereza Brazil no gukura umukinyi muri Espagne Brazil no gukura indege umwanya munini ego rero no kuvuga ngo nabakinyi bava hirya no hino imikenyero itandukanye mentalite zitandukanye biba bigusaba experience kugira ngo ushobore kubasosya ubagira abakinyi bahuye ubanwanishe baba abakinyi bakina systeme zimwe ivyo batuma bibe bimwe kuko dufata ko nkono Mose Lamine Yamal kuriya kunagumana baro akazunguruka ku mupira n'ibintu vyiza abantu bose barapressure bakavuga ngo dufise Lamine Yamal mwiza no mukinyi mwiza ariko wibaza ngo hariyo equipe hagera Lamine Yamal yokinamwo nibikunde ku buryo yotevya baro gato ari za equipe zikinira high pressing bariko bariruka bari muri counter attack ugasanga yishe gitense ca equipe buzigori kubera iki ziriya system akinamo ariko muri Barca bavuga ati muhera Lamine Yamal araza kudufasha mu kokipa wa defenseur babiri batatu uko agumana baro niko Rafinha hariya hejuru aronka umutekano haro nk'ama espace rero niyo mpamvu mvuga ngo equipe nationale mu kuyitegura ni ibintu bigoye cyane biba bisaba experience nini rero nibaza ko kuzana umugabo bita Carlos Ancelotti biriko biranagaragara kuri tapi vert ariko tanga vyiza ku ruhande rwa equipe nationale niyo mpamvu rero sinoja kure kuvuga yuko ari equipe igomba kuzitanga akazi muri ano mahiganwa ya Buraya ari zino higanwa za Copa America ari na zino higanwa zande za Coupe du Monde nuko biba byifashe rero mba yuko Carlo Ancelotti tagize intango nziza mu mugwi wa serukira gihugu La Seleção hariya mu gihugu ca Brazil tugira ko mbere ko turangiza kino kiganiro no mukinyi bita Marc Cucurella no mukinyi wa Chelsea muri kino gihe ko asanzwe akinira mu giserukira gihugu wa Espagne ku nimero 3 bariko barekana ku munsi w'ejo equipe nationale ya Espagne ishobora gutsinda na Lamine Yamal bari kumwe atanga assist nyuma y'umwanya muto cyane nyuma y'iminota mike cyane ariko batsinda igihugu ca Bulgaria Marco Cucurella ariko yagize ikintu acikiriza navuga ati ngo aritegurire cyane mu rukino bazokina bazokina n'umugwi serukira gihugu babe n'umugwi wa FC Barcelona mu rukino rwa Champions League bariko Chelsea na FC Barcelona bazohura ngo bazoba bari muhira kuri Stamford Bridge atariko ati nta avuga ati akoresha ikintu cha fair play nyine avuga ati siniteze kumugirira nabi ati bwa bariteguye gukina ati sindi wawe ndiyo kwimbira ngo zaba nabwira nabi ngo avunike kuko ngo razi kwa mukenera muri equipe nationale baba bari kumwe ama success ariko baragira bagize mu gutwara eho bari kumwe ana yuko Cucurella bakinyi batangura mu kibuga kenshi muri equipe nationale igice kiriza ngo ariteguye ku rukino rwa Champions League bimirije gukina na FC Barcelona ateko na Lamine Yamal ati nubwo ngo kubita makorosi menshi ngo aramwiteguriye cyane nibaza ko ari jambo twabonye Dini Huijsen bakinana muri equipe nationale barikenera tujambo kuri Instagram sindaka jambo yabwiye Lamine Yamal yabariye Dini Huijsen karakano nyene ko kucyoza ko nacabwiye ati ndaje uzombo nibaza ko nka Lamine Yamal wewe n'umukinyi turabizi twese n'umukinyi atanga akazi uri Cucurella cyambere ugomba kuzi nawe yuko uri umukinyi mwiza kuba uri capable gukina equipe nka Chelsea nitwogaruka cyane kuri ino match equipe twa Chelsea na Barca ariko nibaza ko je kurande gwanje n'ubundi namambona amahirwe bisa nkangana kuko Chelsea na equipe nkuru kubukina muri iri equipe kavuga ngo tuje gutanga akazi kuri equipe ya Barca niho bawibeshe kuko apari ivyo Enzo Maresca tumaze kuba tubona ashobora kuba akora udukosa tumwe no tundi bigatuma equipe itaronka umusaruro mwiza ariko ugiye kuraba kuri Swad ukaraba uburyo yubatse kuva inyuma gushika imbere muri ligne d'attaque nibaza ko Chelsea na equipe bigaragara yuko ishobora gutanga akazi pe porte equipe yagiye guhura nayo rero Cucurella ukavuga ati ino si umupira w'amaguru yose ifitiye ubwo umwana bita Lamine Yamal kuko twarabibonye n'umwana atanga akazi no umwana amaze kubashika imbere y'ibigatanya bigiye bitandukanye akiyempoza agakina vyiza usivye yuko nyene hariyo nabagerageza kumufata twarabonye nk'uwitwa Nuno Mendes yatanze match nziza imbere ya Lamine Yamal twarabonye uwitwa Alvaro Carras yatanze vyiza imbere ya Lamine Yamal ari kumwe na equipe yitwa Benfica
ariko ugiye kuraba aba defenseur benshi umwana wamereye nabi niyo mpamvu rero nakokore avuga ati jewe ati nubwo biri uko umukinyi n'uwi wacu ndamuzi ngomba gukora ico nshoboye cyose kugira ngo ntange vyiza kuri equipe yanje ya Chelsea tugere kure tutaravye ngo dufise umwana yitwa Lamine Yamal ngo aje gutanga vyiza nzogerageza uko nshoboye kose musaruro mwiza urumva nuko kabisa niwe yashoboye ko bivuga uwo bita Marc Kurera basanzwe bakina no ku nimero ku nimero 3 umwe ne ku nimero 7 nuko rero bavyifashe tubashimire bitwa mwadukenye ibiganiro cy'uno munsi cya BTV Sports tubifurize kubana nyamugira ibihe byiza twifurize kubana nyamugira na weekend nziza aho muri hose dushimira badufashije mu buhinga bw'ivyuma batumye tuvuga mukatwumva mwongera mutubona ku masanamu ariko hagati yaho ndagushimire no kuba witabiriye ubutumire. Yes, reka ndagushimire cyane Pastor byari byiteka ridasanzwe kongera kubana nibaza ko atari ubwambira ariko nibaza ko ni ibyishimo biba bidasanzwe gura nk'abanyamupira kugira tuganire kuri sport ni byinshi twayaze nibaza ko n'abakunzi bacu twari kumwe bavyumvise mwakoze reka ndabashimire cyane shimira abo twari kumwe nizera ko ibintu byari byifashe neza taco twagiriza Imana n'undi munsi rero nivyanakunda muzodutumire tuzoba tuhari nta kibazo murakoze. Reka tubashimire cyane namwe kandi mwadukurikiranye muri kwisi yose mukurikirana imbonesha kure BTV na cyane mu biganiro BTV Sports aho mwadukurikiranye muri mu mihingo itandukanye mu mpande zine z'isi twifurize kubana nyamugira ibihe byiza mugira na weekend nziza tuzosubira ku munsi wa mbere tugaruka guca hirya no hino ku makuru y'inkino abariko aravugwa kandi turaba no kubyabaye mu mpera zindwi tuzogaruka kandi no kuri resultat kandi y'intamba mu rugamba uko byagenze.